Hello, welcome back. Uno musi ikigwa dufise ni English alphabet. Tujye kwiga alphabet mu Cyongereza. Mu Cyongereza dufise indome 26. We have 26 English letters. Dufisemo vowels. Vowels ni zitanu. Vowels ni zimubona twanditse n'ibara ry'ugwatsi. Vowels cyangwa indome zivuga. Hama turafise na consonants nazo ni 21. Les consonnes ni 21. Indagi ni 21. Rero zose hamwe ni 26. Hanyuma ukuntu twazanditse turafise indome nkuru zimwe tuciga mu wa mbere mu wa kabiri mu wa mbere bavuga ngo ni indome z'imashini. Izi mu Cyongereza tuzita izi ndome nkuru tuzita capital letters. Cheni ukundi mugenzi igihe kimwe niwe yavuze ngo we have ngo magic letters. Magic ni Igifaransa si Cyongereza. Rero yari henze uvuga capital letters kubera influence y'Igifaransa acavuga ngo magic ni capital letters. Hama indome ntonto nazo izi indome ntonto tuzita small letters. Ijambo small lisigura ikintu gitoya. Lezi indome ni indome ntonto tuzita small letters, izo nazo tuzita capital letters. Okay, let's go ahead. Reka tubandanye. Aha dusoma ngo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Zirumvikana cyane. Muri make ushobora no guca wandika ahantu ukuntu tuzisoma kugira ngo bikorohere. Aha tuvuga tuti A, aha tuvuga tuti B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Thank you very much. Hanyuma iyo ubonye ikigwa kiryoshe ni byiza kugisangiza abagenzi kugira ngo nabo baze twige twese. Nkuko nabyemeye tuzokwiga Icyongereza kugeza n'umuntu atazi na kimwe mu Cyongereza kugeza akimenye. Thank you very much. Goodbye.